ijana na mirongo ibiri iraheze hasinywe amasezerano y'Ikiganda hari Ikiganda nyine ntiheze namwe bwo mwimbukira yo ngaho mbega iki gihe kibibutse kimwe emwe ngira ngo urakoze cyane kuko kubisi washaka kurira icyo kibazo jewe kirampanze kuva kera kuva mbere n'ishirahamwe siridi ritarashika hano mu Burundi azi yuko narishingiye Geneve mugabo kuvaho siridi yemerewe gukora ku mugaragaro hano mu gihugu cy'u Burundi muri 2003 itariki 19 z'ukwa kabiri ikintu cya mbere twatangiye gukora ni inama ni seminaire twagize Ikiganda tuyitumiramwe abanyakiganda nyene atawe ducaguye n'umwe kandi iyo seminaire twagira mu Kirundi twayigira ku vyabaye Ikiganda kuri yo tariki kivuze itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1993 yego igerekezo irahambaye mwibutse mu ncamake byari bimeze gute icyo gihe ayo masezerano yasinywe habaye iki byose ntibiramenyekana kuko hariho ubushakashatsi abantu banyuranye bariko barakora kugira ngo batubwire ibyabaye batubwire n'ivyo batubwiza gukuramwo mugabo ico tuzi ico nuko kuri yo tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwami mwezi gisabo yarabonanye n'abadagi hanyuma barasinya amasezerano bise amasezerano y'Ikiganda mu gifaransa bayita traité de Kiganda hari habaye iki no kuvuga mu kinjana cyo muri 19 mu mwaka wa 1896 abazungu niho batangura gushika hano mu Burundi baje gukoloniza baje kuducura bufuni nabohoro nkuko mubizi hanyuma rero mugabo kuvyerekeye Burundi mwezi gisabo yarabangiye kugeraho abwira abagwanyi biwe icyo gihe babita abadasigana barafata umuheto barafata imyambi barafata ibigwanisho bashobora gukoresha nkuko bahora bagira bariko bivuna umwasi avuye hanze barabagwanya abadagi imyaka 7 irahera hanyuma rero harashika igihe n'abahanuzi b'umwami bamubwira bati mwami w'u Burundi nukuri ibintu bimeze nabi ingabo zadushize ko raba ikibazo tugikemure ku bundi buryo muri ico gihe rero bagomba kuvuga yuko muri hari mu kwezi kwa gatanu kwa 1993 uwitwa Bihome yarahejeje gupfa Bihome abatamuzi yari umwe mu bagendanyi b'umwami bamwegereye cyane yakora ibikorwa bikomeye cyane ku Kirimba abazi kubivuga neza bamwita umutabazi Bihome rero ico gihe abadagi bariko baramurondera bakamurondera bafatanije n'abagwanya umwami bakomoka kuri Maconjo na Kirima icyo gihe mugabo Bihome nabo bari kumwe baravuga bati mwami w'Uburundi igihugu n'igifakara ushobora gupfa gutyo nako kera umwami ntibavuga ngo yapfuye bavuga ngo yatanze ati ntibishobora kugenda gutyo Bihome arabwira mwezi gisaba ati jewe mpizo mpuzu zawe turasa turangana turareha itungana mu gutwara igihugu mugabo muri taye turangana hari naho bahava banyitiranya hanyuma mugaye ico gihe jewe ndemeye gupfa hanyuma we nawe biraja gutuma uronka kanya kuguhunga niko vyagenze mwezi gisabo yarashoboye kurokoka mugabo Bihome yapfiriye aho nyene yarafashize umuzu z'umwami yarazambara hanyuma rero aramera nk'uri kwarahunga byose ndiko ndababwira turarindire yuko abashakashatsi batubwiye ingene byagenze neza idonido itariki ku itariki hanyuma rero Bihome baramwica mugabo umwami mwezi gisabo aracika ku icumu hanyuma rero arashobora ntituzosure kuvuga ngo yarahunze ntiyahunze sinzi ko tubivuga mu Kirundi mugabo mu gifaransa bavuga bati repli stratégique repli tactique kuko yahunga jibuha canka ahunga aje yohibushi n'ahandi mubwo yari mu gihugu iwe yarakinjuye kugira ngo yikingire hanyuma mugabo muri ico gihe abamwegereye
kuko abashinga ntahe ba kera begereye umwami iyo babonye ikibangamiye ubutegetsi barakivuga kandi mugabo bari afise n'ukuntu babivuga hanyuma muri cyo cyababwira ati abantu badushitse ko none raba ingene iki kibazo tugikemura ikibazo cari uko babonana n'abazungu abadaji bari baje kumuronde hanyuma niho mu nyuma yahavuye yemera kuja Kiganda wewe warahagiye kwibuye ry'Ikiganda impande yazijya nyubakwa zahora zirimo ababikira Kiganda impande y'ishuri ritoyi bitijya bigemeye Kiganda niho byose byabereye hanyuma urazi yuko mbere n'ubushikiranganje bujejwe kubungabunga ibiratu Burundi buherutse kuhubaka ikibutso ciza gisumba ivyahora none rero uno munsi ari tariki 6 z'uko kwezi kwa gatandatu nukuri n'umunsi twabwiza kwibuka tukibuka dusaba abizi bakabwira abagwaruka ibyabaye bakavuga n'inyigisho tukwiza gukuramo nkumbure bizotera biza mugabo je wiconze ico ndavye ingene Siridi yatanguye ivuga ikibazo cha traité de Kiganda ivuga ikibazo cyerekeye bihome muri 2003 ndabyibuka twari twenyine tubivuga mu nyuma harazishira hamwe ririyungunganya tuza twumva ngo bahaye prix à titre posthume izina rya bihome baho umuryango wiwe kugira ngo bamushimire ku gikorwa cyiteka yakoze mu kwemera gupfa mu kibazo cy'umwami mu nyuma murazi yuko mwese president Nkurunziza yamuhaye prix izuba ryaka hari tariki imwe y'ukwezi kw'indwi twibuka umunsi mukuru kwikukira ikibazo kibananya kimenyekana gusumba ubu rero jewe ndiko ndakubwira kubera ndi umunyakiganda kubera kandi iryo zina rinyibutsa byinshi cyane bimwe ntabyonorinda kuvuga kuko ni birebire mugabo jewe ndarindiriye umunsi abarundi babishobora babishaka bafitiye inkomezi bosaba ababijejwe mu nama shikamateka mu nama nkenguza amateka bakabiganira n'abatwara igihugu muri Ntare House umukuru w'igihugu n'abandi bari mu ntwaro izina rya bihome rikaba ku mugaragaro izina ry'uwiguze Burundi kuko nawe nyine yari iguze Burundi icyo kintu jewe ndakirindiriye mu kurindira rero jewe urangiriye neza kubinyibutsa ibindi tuzobivuga na hanyuma bihome yarabaye intwari na n'umwami mwezi nawe nyine yarabaye intwari abarundi bafatire iki kubwo burero bwabo bashinga nayo babiri icyambere nuko tuvuze mwezi gisabo yarakunda igihugu kandi yarubahiriza igihagararo igihugu camuhaye mu kwitwa umwami w'u Burundi cya gatatu yaragize ibyo yashoboye byose kugira ngo yerekane yuko ariko aragwanira agateka k'igihugu icyo ni ikintu cya mbere cyo kumenya ikindi simpejeje mugabo tuzobibandanya nuko ivyo bihome yagize umwami mwezi gisabo yarabishimye ababizi je naravyumvise aho mvuka babivuga yuko yarasavye abarundi bose babishobora babize bati umuryango wa bihome ntihagire uzotunga urutoki kuko wakoze ibikora inka yakoze ibintu bwiza gushimwa rero kugira ngo tubashimire reka tugire ibintu hari abavuga yuko hari hitongo hagimbuye rinini kandi yahaye abari mu muryango wa bihome umuryango w'abajiji yango mwari mubizi hanyuma amazina mwamwe arazwi ndabona nk'uwitwa Kivumbi yari mwene wabo hariho n'ubundi bavuga yitwa Biryamahanga niwe azwi cyane ku musozi wambuye abavimbuye baramuzi iryo zina bararyumva namaze kubona benshi babitubaza urumva icyo cambere nuko mwezi gisabo yabonye ko ibyabaye byari byakozwe ni intwari hanyuma arabyubahiriza
kuvyerekeye ibihome nawe simvise uko no bivuga biragoye gutegera twebwe tuvuka muri kajya karere ku musozi bita Kanegwa kera witwa Buturirwa niho nabihoma avuka twese niho tuvuka nukuri twe twarakuze abantu batubwira bakera bakubwira ati ukuri guca muziko ntigusha hakuba imbwa wo bimva ntutinye kuvuga ijambo ry'ukuri kuko bohava bari kuvugana imigani ngiyo yerekana ubutwari bw'umuntu twe twakuze tuyumva gutyo hanyuma mbere sinzi ko nobandiko ndahuguza mugo sinyibaza ko mpuguza umwaka 88 twari kikete byo guhagarika intambara y'intega marangara nukuri abo twari kumwe twaravuze tuti uye tugire natwe igikorwa citeka abadukurira bazoshima n'abatuvako abadukomokako nabo nyene bazoshima akavuga bati nabajya barabagabo turavuga tuti twandikira ikete umukuru w'igihugu Pierre Buyoya w'ico gihe kugira ngo ubwicanyi buhagarare hanyuma hari ikintu twashise ko abantu batazi harageze n'igihe tuvuga tuti kandi ntihagire uwigira yibaza yuko ibi bizokwijana kandi turashobora no kubizira barashobora no kutumanika hajya kuri stade nkuko bamanitse abandi barundi muri za 66 mugabo naho bo tumanika bakatwica uko bashaka twavuze ibyo twabonye twabyiyamirije ntaco umunsi urizina abazoza mu nyuma bazodutera intege bazodushimira ivyo vyabaye je ndibuka iryo kete turiko turajyandika uwo twajyanise turi kumwe yitwa Odasi nawe nyene munye Kiganda hanyuma tuja guhanuza wo mwese muzi Sanze Augustin kuko niwe yadukurira mu myaka yadukurira mu vy'amashuri radusumvya je narabwira abantu nti hariho ibintu tutashobora gukora duwaye wacu mukuru wacu atabizi ataduhanuye atabanje kuduha ibyo twita faveur abihezagire nukuri twaramwagije niwe nimwashaka irya kete bagita lettre verte ayo majambo abiri lettre verte ni Sanze yavuze ati turashobora kwandika ikete bita lettre verte tukarirungikira nyene kurirungikirwa mugabo nawe akamenya yuko rizosomwa ni wari wese ibyo jewe n'umuntu abanavyumvira agacavuga nti Mutama Sanze yaragize ikintu amara hanyuma rero n'abandi barafise ikintu bamaze nje ndibuka yuko 5 kuri 6 batangwe gusinyira iyo kete ku rwa mbere bafa muri ako karere kugira ngo sinzi ko kubera twari tuzinanye tukaba twarakundana tukaba twari dufise ibyumviro bisa muri politike mugabo uko niko byagenze kandi umuntu akubwiye ati mwagiye ku makanda y'abasokuru bahajya aye muturuka abivuze gutyo je ndavyemera kuko nibyo